Place. Non, où va tellement, où wabyibutse nyine bicaye butwetse. Oji. Iyi place. Mvuga ni bon. Yes. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Moi ça aherereye. So it's your host Edna Marda de chez Isanamu Media. Uno munsi dufise guest Atessa, fashion killer, muraza kumubona. Bon, sans trop parler, ntabarambiye, reka tumubereke hama aheze yidondore. Yavuge un peu de lui, kugira ngo nyine twegeze tumumenye. So hello. Ok. Ça va? Umeze Ça neza? va. Umeze neza nawe? Ça va ndashima. Urashobora kwidondora ku badukurikirana kugira ngo bagerageze kumenye uvuge un peu plus ku byo usanzwe ukora. En tout cas, birasanzwe byibonekeza umuntu abonye video yawe. Bon, je nitwa Santi, buja travail. Gusa amazina y'abavyeyi bamaye nitwa Shimirimana Ibrahim. Ariko akazi kamaye amazina menshi Santi buja travail. N'ayandi narinze kuvuga nga. So Santi usanzwe ukora iki? Bon, je ndi umustiliste. Musanze nambika abantu. Utubwira ahantu usanzwe ukorera? Bon, je nkorera mu Gasenyi. Nkorera mu Gasenyi gusa ukeneye impuzu ushobora kunyandikira ufise nimero yiwanje ukambwira ati ndakeneye impuzu tukavugana nkagusanga aho uri. Wambika amagenre yose amena abahungu n'abakobwa? Nambika bose. Size zitandukanye cyane? Cyane nkunda kwambika abantu ama big size. Kuko ngaha mu Burundi kugira abantu bambara ibintu binini yani bakeya cyane. Gusa ndagerageza kubwo basanzwe ndabikoreramwo kubumvisha ko fashion bisaba kuva mu kamenyero, bisaba kuva mu bijya nyene wambara imisi yose, kandi uri umustiliste utegerezwa kuba update n'impuzu zigezweho. Gusa ndakeneye nyene mu Burundi babe abantu nyene bambara ibintu biri update. Bave mu kamenyero. Yeah, Santi, nubwo utari kurashaka kubivuga, reka je ndayikuvugire bazi. Guys, ndibaza bose baramaze kubona indirimbo ya Madame ya Dramatique. Reka ndababwire yuko c'est bien lui yamwambitse muri rya clip. So Santi, kugira ari watanguye umwuga wo kwambika abantu? Je natanguye nibuka natanguye ko kuva kera je narakunda kwambara. Natanguye nko muri 2015. Ndibuka 2015. Kuco gihe nari umu model photo. Ibintu byo kwifotoza. Akorera muri Abantu boy. Bon, umuntu wa mbere je natanguye kwambika ni John La, kuko John La twari abantu ni nka famille, ni nka mukuru wanje. Naragenda mu Ruvumera nkazana impuzu. Namwambika, kambwira ati courage. Ndibuka n'iryo zina niyo ryavuye rya Santi buja travail. Niyo yambwiye ati vraiment uri buja travail urakora, kuko naritanga mu tuntu nyene dutandukanye. Narakunda ibintu vya fashion kandi narakunda kungene nyene ushobora kuba ndi mu bajene bari bafise impano. John La n'umuntu wa mbere nakunda kumurabirako. Niwe nakunda kurabirako ibintu nyene ibintu byinshi kwambara kungena akora, avuga ati naje ntegerezwa kwitanga. Yo kuva utanguye uwo mwuga wo kwambika abantu, wacuye ivy'ubumodo? Bon, model photo na fashion ndabona ko bijanye, kuko ushobora kwiyambika wenyine ukifotoza. Still na model photo birajanye. Ariko wabibandanije cyane? Bon, ariko si cyane nka kera. Navuze ati reka nibaze kwanza kuri fashion, mais n'ubu ashobora kuja nkifotoza, gusa si nka kera. Ubu nibaza nyene muri fashion. So Santi, nabonye urafise ama tatouage ngahe kuboko dans rya zina rya John La.
ushobora kutubwira igituma washizeko? Okay, itatuwaje gushira tatuwaje biravana n'impamvu washize kuri tatuwaje. Kandi iyi tatuwaje sinigera nigayira igituma, n'abantu benshi bakunda kubimbaza. Sinigera nyine Jean niganyira igituma nayishizeko. John Lar n'umuntu nakubwiye yafashije ibintu byinshi cyane mu buzima bwanje. Ama challenge yose nagenda acamo mu buzima bwanje yaramfashije. Nigenda yishirako nari numva ndi fier kumushirako. Ni ibintu byinshi nashatse kuvugira nga gusa ari hose Imana imuhezagire. Yarambaye hafi cyane kuko umuntu nabura ama challenge mu buzima acamo. Nahisemo kumufata nka papa wanje. Ubu ndamwita papa. Naho nyine no mujene gusa ndumva ndi fier kumwita papa. Ko ari ibintu byinshi twacanyemwo, ni ibintu byinshi ntashimye kandi kubivugira nga hama kadoni nkuko mbavuga ati ndamugendana. Yeah. Yavyakiriye gute amaze kongera tatu? Bon, sinayishizeko kugira ndamwereke ko namushizeko. Ahubwo narayishizeko nawe yaguma yumva mu bantu. Kandi n'umuntu wa mbere nawo abonye ikintu nakunda kuvuga cyane. N'ubu gushika n'ubu ntarambaza kwera iki washize yo tatu. Sinzi ko abizi ko ndayifise ariko muri je ndabizi ko abizi. N'umuntu nyene adakunda kuvuga amajambo menshi. Hama attends. Sinzi ko usanzwe ukunda tuntu tutuje. Genre ivy'amagame. Ariko nari nkeneye ko dukina un peu. Ni ndaguha urupapuro. Hama tu vas lire ce qui est écrit. Hama uratwisho. Ça te va? Okay. Ça va? Ok. So, uvuga urasoma hama wishura directeur. Sans triche kandi utaduhenda. Jokotse. Urama akazi kanini. Gusa ndagerageza. Okay. Okay. Tangura ikibazo ca mbere hama wishura. Okay, ni kiye kintu maze gukora atanumwe urabibwira. Kiye kintu maze gukora atanumwe urabibwira. Kudraga umudada. Kudraga umudada? Ntabwo urabibwira genre. Oya. None nobibwira nde? Tazi abajama. Nk'ubu ndagushikiriye we Edna. None naca ndamubwira ati naca ngenda kwa kana hagati. Ntari ufise urashobora kugenda ukavuga uti ye mana nakegire kagadara tutu. Genre personnellement I mean deep down muri wewe nyine ikintu wumva yuko atawurakibwira nyene. Canke voilà, okay basi. Tugire muri iyi domaine y'akazi. Ni kihe kintu urakora atanumwe urakibwira? Kihe kintu narakora mu kazi kiwanje? Bon. Kuko mu kazi nkora ari amasekre y'akazi. Ari ibintu nashobora kuvuga. Byo kungene ngurisha impuzu, kungene ndazironka. Dimo nta muntu ashobora kumbaza ati impuzu kugira uyironke bigenda gute ibiki. Ari amasekre nyene negerezwa kutavuga kuko guhesha cyohera akazi kiwabo. Okay. Chakabi. Bon, ni kihe kintu wifuza mu buzima utarakora? Nta gihari kuko narakironse. Ico kintu. Ikintu ca mbere nifuzaga kwakira agakiza. Bon, kwakira agakiza urabitabura. Ego. Nico kintu ca mbere numvise kingiwe mu buzima bwanje. Kindutira ibintu byose ndimo. Nari umvise nyene umenga niyo kado Imana yampaye kuba narakiriye agakiza. Okay. Ikintu wakoze mu buzima utazopfa wibagiye.
Oh là là. Ni byinshi mvuge kimwe canke vugamo kimwe cagukozeko muri ivyo vyose uvuga vyinshi kimwe coba cagukozeko. bon ikintu ushobora kuba carankozeko je kera nari umuntu nyene mubagana cane narigeze Jean kubwira nabi mama wanje kandi naramukunda gusa naho nyene nakubagana nari mfise kuba nari mfise limite kubana gusa ico gihe ndibuka nari mvuye nyene mu kazi kiwanje nkora ndavuga ati reka ngende nerame n'abagenzi cana mwijoro kuko naba muhira cana mwijoro casanga mama nawe yandindiriye kugira yugare portail acambwira Jean vuye ibintu nk'ivyo casanga namubwiye nabi biramushabuza naramubwiye nabi vraiment ashobora kuncunga sindi umwana ibiki ndamubwira nyine ibintu nyene bitabereye kubwira umuvyeyi aca arashavura arabibika mu mutima gushika naho ambwira ati sindagukeneye mu rugo rwanje ku majambo mbwiye sinari niteze yuko wombwira arananyirukana arambwira genda kuva ico gihe nariyumva yuko ibintu vyose nakora niba ntivyagenda neza naguma numva umuhenga nyene ndabuze ikintu mu mutima wanje gusa naragerageje kugarura umunezero wa mama ndamubwira ambabarire ndahinduka ico kintu duhuye na mama nikimvamo nama ndambwira ati ndafise ikintu je nagukoreye mu buzima ntibagira me ndashima ko yambabarire yanje gikura cakane yeah. nakaya kajambo maze kubwira umuhungu canke umukobwa ugasigara witwenga wibaza impamvu wabivuze mais kuri wewe ko uri umuhungu donc nakaya kajambo maze kubwira umukobwa ugasigara witwenga okay. ndibuka nahise umukopini wanje dusohokana hari ijambo namubwiye nyene naje nyene navuze ati n'iri jambo ndabimubwire kwe namubwiye ati ico gihe nari mfise amasoni nyene nkiri umwana place. Non, où va tellement où abzi butsenye bice butwetse. Oji. I place. Vuga ni bon. Yes. Oh là là. Uransubije nyine mu bihe bya kera. Bon kera narakiraga kiza ndibuka ari ijambo nabwiye umu ex wanje twari turi kumwe ndamubwira ati urashobora kunsoma mbona yuko turi kumwe bitegerezwa kuba gusa ivyo ni vya kera ariko ubu ivyo bintu navyo nshobora gukora ko ndafise ikintu nyene nakiriye gisumba ibintu vyose nkuko nabivuze ndafise amalimite non n'ubu nyine ariko ubuze soit karagaciyeho juste pour dire que ego kubera igihe cose nagira ndakivuge ko abajene bubu
je namamvuga natanga ama conseil ku bantu benshi. Pli wegera Imana ni pli umenya ivyaha utaruzi ko ari ivyaha tivyo. Rero ni kiga kintu burya Imana iguhuje n'umuntu ni bon, ariko ujya muntu we wirondereye usanga nyene muca mu bintu byinshi bisanga bitahera ibintu, ariko Imana iguhuje n'uyo muntu ntacobuze ko Imana ivuga ati ujya niguyi. Gusa pour le moment kuri jewe ivyo nivyo ndafise ama target yiwanje, ndafise kurondera cane gukura mu Mana hako gukura mu kazi kiwanje. Gusa byose ni Imana, kujya urondera Imana cane ni kujya iguma kwereka impano yawe, duza impano yawe. Yari question nyuma yakuvyanditse kuri ico gipapuro yari ya nyuma mugabo nafise akandi kabazo nashaka kongirako. Nihe target ufise tant que styliste et aussi umuntu yakiriye agakiza, target ufise donc muri way y'ubukizwa et aussi no kuba styliste, genre ufyifatamo gute en combinant les deux? Ko turazi ko fashion y'ubu hariho donc inyambaro ziratandukanye nkuko wavuze yuko urambika abantu selon n'ibigezweho, et en disant ibigezweho hariho ama style atari y'ubukizwa. Donc muri iyo way y'ubukizwa bwawe target ufise ni iyihe mu kwambika abantu? Bon, Jesse, simbona yuko fashion ishobora kukubuza gusenga icambere canke umukizwa ari we wese ategezwa kwambara ibintu byose aboneka yuko yikwija. Rero sinibaza ko Imana ishobora kuguhora fashion. Oya, Imana iraba umutima wakomereza kubwayo. Target yiwanje muri fashion nuko cambere na mbere ntegerezwa kwambika ari abandi ba styliste bo baharanira gushira amahera imbere tivyo, ariko jewe ndagerageza naho uwa uje kungurira impuzu, icambere na mbere ntegerezwa kwanza kuraba eske ujya mu client wanje yaberewe, kuko ari umuntu ashobora kuza kugurira impuzu akakubwira ati izi mpuzu je ndazikeneye, kuko barafise ukungene umuntu aza kugura impuzu ati ijya mu nzu ya kanaka nayibonye urayifise nayikunze, meje ndakuravye nkabona yuko nyene zijya mpuzu naho noziguha ntizishobora kukubera. Deja ndo mu styliste, ndabona taille yawe, ndabona ukungene umeze. Rero utegerezwa umukiriya wawe utegerezwa kumwinjizamo impuzu nka kurya ugenda kwa muganga, nugenda kwa muganga umubwira ati urabona shaka umvuruku, shaka ijya miti wahaye kanaka ibiki. Oya, niwe akuraba akakubwira ati ntegerezwa kuguha umuti kanaka ugakira. Rero na fashion nuko je ndayikora, ntegerezwa kuraba kwanza eske ibintu ndaguha birakubera. Rero ari abantu batabitahura, niyo objectif yanje, je nkeneye umukiriya aza yemera ivyo ndamuha. Hama n'ikindi nugukuza fashion mu Burundi bakava mu kamenyeri bijyana kubwiye ava, kuko barafise ukungene bashaka kwambara nk'abarundi nyene, gusa babe update, bamwe barabitahura. Dire kwambara nk'abarundi tu veux dire genre umurundi, bon sindiko ndavuga ngo nibambara barambara sivyo, bashaka kwambara bijya nyene bave mu kamenyeri bijya nyene bimenyerewe ibintu nyene. Je objectif yanje nkeneye gukuza fashion, kuko fashion ni long story, sinzi ukungene no isigura, ariko nukeneye wowe umuntu nukeneye kwambara bijya nyene. Nimba wambara amakanzu urashobora guhindura ukambara, hari umuntu amaguyiwe n'amakanzu gusa
fashion yo hanze iratandukanye no ngaha. Rero na je objectif yanje no gukuza fashion ngaha mu Burundi. Umuntu wese akambara ikintu cyose abona ati mais selon la taille quoi la taille nyene tajana n'ibintu tu vois. Ya Santi, merci beaucoup. Iyo yari zari exclusive questions je kwishura. OK. Et aussi tu as bien répondu. En tout cas chapeau. Hama Santi ushobora kubwira bari kuradukurikirana ari nkokeneye ahantu yo gukura wavuze ko umuntu ashobora gukontakta. Il faudra donc kuvuga le numéro de téléphone ngira ngo nyene umuntu akeneye de tes services amenya aho gukura. Kuko uvuze ko ukorera sanze ukorera mu Gasenyi hari vast hari shop twinshi unashobora kwamenya mais serait mieux umuntu anonse contact zawe. Numéro yanje ni 69 836 712. Nawe yoshaka kansanga mu Gasenyi bon ni en face ya Paulina. Hotel Paulina. Sinzi ko benshi bahazi ariko mais unyandikiye ndashobora kugusanga aho uri. So wakoze kwa natwe muri Sanamu Media. Nawe mwakoze kuba mwanyumviye ko nico twaje gukora twaje kugira ngo turondere amatalent y'aba jeune benshi ko benshi bari nyigeza hari nabo usanga bafite amatalent nk'ayiwawe mugabo ugasanga ntibazwi ugasanga nyine bafite agashop kabo ngaho mugabo nta publicité yo kubarigirira kwa. Ya non c'est pour ça Sanamu Media jenga kugira ngo twese tubashira habona kandi namwe mwanda yamutera imbere iterambere ryanyu n'iryo iterambere ryacu. Amen. Yego. So mubandanye mudukurikirana tuzobandanya tubereka abandi ba jeune basanzwe bashoboye basanzwe binyegezwa tubazura so akuriyo muri ngo muja habona. So merci beaucoup ku atari abonave vous abonner kugira ngo mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bya Sanamu Media. Merci.